ndaririmba canke nzovuga ubutumwa munyu mukavuga ati reka nanje ntangure ibintu by'iwanje kugira ngo bwa butumwa tugerageze tukushikane kure muri ryangiro ryacu byakuje mu gute muri rusange ntahe ndende ariko kandi sintende cyane sinerekwa ivy'aba pasteri sinabemera cyane nabo sinemera ivy'Imana igihe kimwe nyene birashika nakundana n'umwigeme muri Rohero wao bari bifise niko navuga hama umva mu wa Pentecote gutera inda ni icyaha gikomeye cyane kidasanzwe no umva ntibaguca gusa abona kujuguye no mu manga bakagutayo umuryango wanje wari ma processus bari batsindiye ibya green card naciye mba disqualifié bamaze kwakira amakuru yuko nateye inda baca bagenda boss bagera abantu 12 bagenda muri Amerika bansize kandi wari urimo ubwa mbere mu bagenda numva ntibari kunkuramo hama kubera ico kintu cabaye n'ingene nitwara ntivyari bishemeye nari umuguruguru adasobanutse muri quartier ndafise umusheri buri aveni ndafise umusheri usanzwe ari nka mustanteri kugira ngo naranenge muri ndenge mustanteri hama ukuntu nanje vyanza ko ntazi usanga umuntu ankunda ugasanga umusheri wa naka bavanye kubera jewe byari ibintu nyene nanje nabiyumvira nkayibona agenda mu barabara nkuvuga ati kumbura Imana izobishavura itume imodoka ntitane mfe bamaze kugenda rero narastragolinze cogere urumva nawe mu Gihosha narastragolinze cyane kaja kwa bagenzi banje mu ijana nkasanga ko arasenga nkasabona amakuru yarantwaye aratandukanye cyane ejo ndabasanze ruko Yes, bakunze open mic. My name is Patrick. Ndukumwe n'umukozi w'Imana. Niko nabivuga muri rusange ndakora mu kije. Turamukije cyane. Wange natubwira akazina kuba sanzwe batakuzi. Amazina yanje twa Citegetse Eric. Baramaze kumva inshuro nyinshi utarakubona no musagiba kwe ryo kugira ngo ashobore kukubona ku buhinga bwacu bwa social media. Citegetse muri rusange Eric ninde? Citegetse Eric no mugabo afise abana batanu ndavuga batatu biologique n'abandi babiri Imana yampezagije yampaye nk'imfuvyi hama umukozi w'Imana mu gisagara ca Bujumbura ndakijijwe ndabivuga uko on nkaba ndongoye ishengero ryitwa SCOS Synagogue Church of Jesus Christ ni sinagogi ya Yesu Kristo apana y'abafarisayo hama kaba nkunda Imana tukaba dutuye mu gisagara ca Bujumbura twongera kandi tukaba turi imvukira yero mu gisagara ca Bujumbura bimeze neza cyane hari gukorera Imana aho gakorera Imana uvuga ati ndaririmba canke nzovuga ubutumwa munyu mukavuga ati reka nanje ntangure ibintu by'iwanje kugira ngo bwa butumwa tugerageze tukushikane kure muri ryangiro ryacu byakuje mu gute muri rusange ni ntahe ndende ariko kandi sintende cyane nakoze ndi umwana abaye nk'abandi ubuzima busanzwe mu gisagara ca Bujumbura hama sinerekwa ivy'aba pasteri sinabemera cyane nabo sinemera ivy'Imana ariko abavyeyi banje n'aba Pentecote uko nahangwa banaririmba muri central kwa central uretse ko bari mu kindi gihugu haba n'ubwo twakuze umuryango basenga badashobora kuryama badasenze 20 mukoranye mwese mwese agasenga ego ni cyari challenge cyane kuri jewe cyari kibazo gikomeye kubera sinaronka amajambo novuga ntavyo narinzi byatuma nisinziriza cyane nyene nkacika niba ko ari nko mutwaro ukomeye kuri jewe kuko naranavyanka hari ingeso rero nyinshi
kubera wumva adolescence igufashe n'abantu mugendana basanga uri kurakira ugendana uba hari amazina nari narahawe gukorakora gutwara utuntu kuvuga rariji ariko kandi naratekereza ntiwoshobora kubimpa ubonye ibyo bintu nakora hama igihe kimwe nyene birashika nakundana n'umwigeme muri Rohero wabo bari bifise niko navuga hama umva mu wa Pentecote gutera inda ni icyaha gikomeye cyane kidasanzwe no umva ntibaguca gusa abona kujuguye no mu manga bakagutayo gisuma nyenze eko hama umuryango wanje wari mu processus bari batsindiye ibya green card naciye mba disqualifié bamaze kwakira amakuru yuko nateye inda baca bagenda boss bagera abantu 12 bagenda muri Amerika bansize kandi wari urimo ubwa mbere mu bagenda numva ntibari kunkuramo hama kubera ico kintu cabaye n'ingene nitwara ntibyari bishemeye nari umuguruguru adasobanutse hari ibyo ntakora sinani inzoga mbwa ibindi byose abakobwa basanga buri quartier ndafise umusheri buri aveni ndafise umusheri usanzwe ari nka mustanteri kugira ngo naranenge muri ndenge mustanteri hama ukuntu nanje byanza ko ntazi usanga umuntu ankunda ugasanga umusheri wa naka bavanye kubera jewe byari ibintu nyene nanje nariyumvira nkayibona agenda mu barabara nkuvuga ati kumbura Imana izobishavura itume imodoka intitane mfe hanyuma rero ikindi kintu catuma ntakunda cyane ibyo gusenga by'abakizwa nuko message naronka zari message zinteroriza simbwira ko mpfuye Imana yankaravye Imana itankunda idakunda ivyo ndimwo Imana yamaze gusinya mu ijuru hazi n'ibindi by'ubuhanuzi ko ndo mukozi wa Satani kandi akira nyene ngo ti umukozi wa Satani ntakundi ariko bamaze kugenda rero narastragolinze cogere urumva nawe mugihosha narasagolinze cyane nkaja kwa bagenzi banje mu ijana nkasanga ko arasenga nkasabona amakuru yarantwaye aratandukanye cyane ejo ndabasanze bo hama mu nyuma ndavuga ati ntakundi nibaza yuko nzofata inzira nigire mu mahanga nanje nze ahandi hantu tuzohurira imbere bari abansize ariko ari umumama mwijabe witwa Mayahike aramenya amakuru yanje ko ntabayeho neza ati umwana abayeho naba kumva ati abiho baramusize bagiye hanze bose atari ikibazo umunsi umwe arambesha arambwira ati ndashaka umperekeze ahantu ndamuherekeze hari mwijabe ndamuherekeza sangana ahantu basenga mugabo uyo mumama yasengera mu nzu yiwe ariko abantu bari batonze umurongo hanze hinjira umwe cinjira kuhatanga ujya mu mama aravayo hama arinjira cinjira atangura kumbwira ibintu byanje amakosa yanje yose ivyaha byanje byose ingene mbayeho ukumva iyo mwigeme yavuye avyara umwana ndamwihakana kuko navuga ati no namwihakanye byose arambwira ati mbonye umwana w'umukobwa ko ari ku mugongo wawe ati ni gwawe ndahakana ati ntumaririze ati iwabo basa nk'abakire ariko uyu mwana ni gwawe uyu mwana yavuye ni gwawe kandi uyu mwana afise ingabire afise ingabirano Imana izomukoresha aragaruka kuri jewe rero ambwira amateka yanje yose no kuvuga inkuru ko nabayeho n'ibyo naciye mufise imyaka 8 yarabimbwiye hama arambwira ati Imana iragukeneye imama yitwa Makado sinzopfa ndamwibagiye ati Imana yarakubitse yararetse Satani agukoresha ariko igihe kigiye kugera
Imana nayo yisubiza ibyayo. Nta kibanza ufise muri sosiyete, abantu bagufata uko bashatse, ariko igihe kizogera muri sosiyete bamenye ko w'agaciro. Ati Imana izogukoresha ibikomeye, igukoresha ibitangaza no kugumiza. Abantu bazovuga ko uri umunyakuzimu, bazovuga kuri Satani yigendera, ariko azoba ari Imana igukoresha. Abo ntabwo kuba interese, donc amindura igicapo. Ibyo nashaka ntibyari ibyo, kandi sinagiye kumurondera. Ati kubera ko yambwiye amateka yanjye, akambwira n'ibintu naciyemo, ubundi mwana yumva ati mubyo mama yaba yambwiye ibi bintu, ariko ntibara kubyumvira. Ubwo nyine acambwira ati wiyumviriye ati nure yakuzanye yabimbwiye, acambwira n'ikindi atanumwe akizi. Naciye manika amaboko ati ndemeye, aransengera. Kuva nsengera rero ntangura kugira inyota, n'uburyo ngo noja kumuraba jenyene nk'iyi bakagenda. Uko ngenda ariko ambwira gishasha, kandi ibyo ambwiye bigaca bibi. Ntangura no kuba interesse. Igituma kandi narapinzanye mu by'abakizwa, nuko nabona abakizwa ari abantu bambaza cyane Imana, bavuga Yesu mugabo ubuzima bwabo ntibuhinduke. Umuvyeyi wacu yageze kugwara, araremba, ku buryo bintera ubwoba mvuga ati arapfuye. Nari umujene mugabo narayibona. Haraza abantu muri Pentecote, muri Fekabu, kumusengera bagakoma induru, uko basenga niko bacaremba. Ku buryo umutima asigaye nanka abantu basenga ati batuma umuvyeyi wanje atwagwa. Abo bari bakiri ino, bituma ntakunda abakizwa n'abapinga. Hari abaza kumbwira ati Imana yavuze, ababaza ati mwahuriye he, yakuvugishe muri mugwahe. Ubundi ati nabonye Imana ivuga uko imbwira, nayipinga sana. Kuko musa ndaba interesse, batangura gusenga, ibintu byinshi biratangura kumva ko, ntangura gukunda Imana, Imana itangura kunyereka. Ariko nubwo byari bimeze uko, nari mfise impano yo kwerekwa kuva nkiri mutoya. Narabona ibintu, nuko rimwe na rimwe ntamenye icyo ari cyo, ibyo bisigura, ariko naramenya amarealite. Hanyuma rero mbanda rero nsenga, ndarasenga cyane, ndarenza ngira ngo n'abampamagaye n'abantwaye aho hantu. Ndatanga kuza ndaja mu misozi mu Rwanda, gusenga mu misozi hariya za Mujya, imisozi bita Mujya y'ibibazo za Sinai, imisozi ikomakomeye. Ndaja mu mabuye, ndasenga mu hantu bita amashuza, ahantu hari amazi ashushe. Aho hose ndondera iyo Mana. Ariko harageze rero kuko Imana impishuka icyo yampamagariye, kuko nayinzi ngo jewe Imana imbwira ngo nzogukoresha, uzonyubakira itorero canke ishengero. Ndabona umenga ni nzogira amafaranga menshi amashigikire, sinamenya ko nzoba pasteur. Mu nyuma rero niho nabihabwa, cyo ndabyisangamo. So bizoba bimeze neza cyane, tuzobatumira kugira ngo mushobore abantu bashobore kumva icyo abakozi Imana babivuga ko. So ikiganiro Open Mic, turi muri Summer O'Clock Open Mic, nitwaje mu reshi tuca duhindura. Nike kajambo babwira abakunzi b'Imana cyane cyane batumira abapagani kugira ngo bashobore kuhoboka nabo. Kandi kuza kwiwe azoza nk'igisuma. No sako umuntu wese adukurikiranye yo kwitegura. Mbega yitegura gute? Agomba kwitegura mu kwakira umwami Yesu, mu kumwizera, no mu kwirinda ibintu byose byo mukura kugakiza, kajya keza ko kugendana nawe. So ndagushimire cyane, ikiganiro Open Mic, asante sana. Murakoze cyane.